kubona intwari hari mu Burundi irongoye na CNDD-FDD umugambo wakoze ihonyabwoko no kuvuga rero ko urongoye Burundi bitabire kuko mwisi yose nta na hamwe igihugu kirongorwa n'abakoze ihonyabwoko na cane iyo badumwe ko urutoki n'ishamwe mpuzamakungu kubera rero iyo bishitse rero iyo ntwaro ikabuza abibuka abatutsi bishwe bazira ubwoko bwa 1993 cyo kimwe n'abandi barundi eka mbere n'abanyamahanga baba bagomba kurwanya ihonyabwoko babonye rero iyo leta ibibabujije birababaje niko ariko birasiguritse kuko iyo leta nta kindi kibiyituma atari kugira ngo irabe uko yofuta mu buryo bwose bushoboka mu mitima mu mibereho y'abarundi icibutsa icerekana ko higeze gukorwa igihonyabwoko ry'abatutsi kandi atawundi yarikoze atari yo CNDD-FDD ko murazi yuko ari umugambwe washinzwe na Frodebu ya Frodebu nyene yatwa 1993 nayo yakoze ihonyabwoko y'abatutsi nkuko Nations Unies yavyerekanye muri kijya cegeranyo cayo yashikije mu 1996 c'inumero yasagakwego 1996 kwego 1982 umuntu aravye mu karere kambere no mu makungu ibyo bigirwa mu Burundi byo kubuza abibuka bahitanye n'ihonyabwoko ryahiga abatutsi bakababuza kuja kunamira ababo haba ku ntatemwa yaho batuririwe abana b'abatutsi mu kibimba nako kucibutso cyo kwibubu haba kubategeka kugenda kunamira Melchior Ndadaye canke abandi bategetse bicanywe nawe ku munsi botegerejwe nako bari bafise ubwo burenganzira bwo kuja kunamira ababo ni akamaramaza biranyuranye n'ibyo tubona bikorwa mu mahanga na cane mu karere k'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko kuko kwibukanya ko ibihugu mu biranga byose n'ibihugu vyiyemeje yuko byubahiriza agatakazi na muntu kwa kundi nyene uBurundi ni intwari hari bitabere kubera ko zihonyabwoko yavyirahiriye umukuru w'igihugu yinjira mu mabanga na ntaryo yabanza ahera kurahira igendero nayo akaba uko yiyemeza nkuko biri mu bwiswa shingiro gukurikiza no kubahiriza amasezerano uBurundi bwashize kwige ku mateko mpuzamakungu ico rero kimeze gityo twebwe abari mu mashira hamwe agwanya ihonyabwoko n'abari mu mashira hamwe agwanira agatakazi na muntu muri rusangi tufise itegeko dutegerezwa kwereka iyo leta yuko iriko ikora ibirushanye tukayibutsa yuko uko yigenza kose amakunga abayishinze ijisho yuko isigaye umenga ni agahara mu biharage kuko nta kuntu ibihugu byose byo mu karere byorekurira abantu bavyo nako bimwe mbere ibikorwa byo kwibuka abahitanye n'ihonyabwoko bifashwe mu minwe n'intwaro ariko Burundi bwobwo ahubwo bukarangwa no kuzimagiza no gufovya igihonyabwoko ico nico twebwe dutegezwe gukora tukanabibutsa yuko atari byo mu karere gusa ahubwo no kwisi yose ko byagenze gutyo ibihugu bifise itegeko byo kutavangura byo kutarenganya kuko ibyo bemerera abo mu mugambo isabanya Frodebu canke imigambo yari shudise na Frodebu ngo bibuke umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye nka karorero canke bajya bategetse bagandaguranye nawe twebwe ntibitubabaza kuko baba bakoreye ibyo bateza gukorera ikitubabaza nuko bavyemerera bamwe mugabo bakavyankira abandi akaba ari ryavangura wa mwana n'ikinono bihanwa bitumwa urutoki biterwa ivyatsi n'amategeko mpuzamakungu dutanze kwa karorero icyo dutanze kwa karorero akaba ari amasezerano yo kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu